urumva leta nayishinga igiciro cy'igisukari iyo sukari itabonetse ntibikunda mugabo nk'isukari yoba nyinshi ubwo nyene ibiciro cyo bigabanuka ntimubizi ibitoro ndadufatira ku bitoro murabona yuko murabizi ibintu by'ifumbire leta itanga yarenge igice kwijana no kuvuga umufuko w'ifumbire nkayimbura ugugu 75 hafi usanga leta itanga hafi 43 murumva ko cyakiri ikintu gikomeye cyane nuko leta yoshira ahabona un groupe d'experts umugwi w'abahinga badufasha muri reflexion n'abazo bakura hanze kugira ngo batwereke ingene hashobora kuba reforme macroéconomique idutuma dushobora gufeza décorer notre économie urabona ngo turafise vision 2040 2060 iyi vision 2040 2060 tukaramuka kuko murabizi amatière commerciale et amatière économique ico bita la politique commerciale usanga la loi de l'offre et de la demande niyo ifixa ibiciro niyo yerekana ikintu nyakuri urumva leta nayishinga igiciro cy'igisukari iyo sukari itabonetse ntibikunda mugabo nk'isukari yoba nyinshi ubwo nyene ibiciro cyo bigabanuka ntimubizi ibitoro ndadufatira ku bitoro murabona yuko essence yahurigurwa kwiritiro 4,000 kuri marché officiel muga marché non officiel yagwa gute murabizi ko iritiro nose yagwa hafi 30,000 muga mazutu uno munsi essence yabonetse muga n'umwanya muto ejo uzosanga nayo yasuye kubura ndetse navyo twifuza ko vyoboneka mugabo rero ingaruka mbi z'ibi bintu ni nyinshi cyane haba ku butunzi bw'igihugu haba no ku mibano nico gituma rero twebwe twagize mw'ico cigwa mw'iyo raporo mw'iyo analyse twaciye tugira uvya recommandation no kuvuga ibintu twofatira kugira ngo ibintu bigende neza ubwa mbere tusaba leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo izamure ibi bintu bitagufashanya la coopération développement ndabibukije inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ubure bumaze gusambuka kubera intambara yari yatewe na Hitler baciye baje inama na leta z'ubumwe za Amerika biciye ku bushikiranganje w'ico gihe yitwa Marshall abadakurikirana iby'ubutunzi barasoma ivyanditswe n'ivyakozwe ku kintu bita plan Marshall inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Europe yabaye reconstruit yubatswe kubera iyo plan Marshall urumva c'est la coopération yatumye ivyo bishoboka natwe rero mugabo coopération irafise ibintu bihambaye cyane irafise cyo no kwita les préalables ya mbere c'est la gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques no gukorera ku mugaragaro no gutunganya mu buryo bwiza ibintu by'igihugu izo coopération ntizishoboka murabona harabo demokrasi gore intwari rusange mugabo nawe yo bibagora cyangwa bayemera ko bashaka musanga ibintu bijanye n'intwari bereye bose babihurirako Aziya Afrika Europe n'ahandi hose usanga babihurira ibintu by'intwari bereye rero natwe nyamba dushaka gushika kure mu vy'ukuri murabona neza yuko ikimvuze kijanye na coopération leta igomba kubishiramwe inguvu ikagira iyo coopération développement ikigira kabiri nuko leta ikora ibishoboka byose hagakomeza ikintu bita secteur privé no kuvuga bajya abantu bikorera utwabo
mu Burundi no munsi biragoye kuvuga ko hariho secteur privé kuko usanga hari abantu bito muri secteur privé mugabo mu vy'ukuri atari secteur privé. Iyo ni ukuvuga ni secteur privé yorohereza abantu baza gushinga imitahe. Icya gatatu kindi ni uko leta ifata ingingo mu buryo formel ikabuza abantu bari muri leta ko bajya mu rudandazwa kugira ngo dushobore gukomeza le secteur privé. Muri leta n'ubundi abisubiyemo igihe cyose bazoba barabadandaza ari abakomersa, ndababwije ukuri kwiyumvira yuko ibi bintu bya secteur privé bizotera imbere bizogora. Ikindi ca kane nuko leta ifata ingingo ko ibi bintu bigoye cyane amafaranga gumaduga bakure kwa amatagisi, nibakure kwa amatagisi ibindi nacyo babisubventione nuko babigize. Murazi leta yarakoze ikintu ciza cyane, nagira mbonere mbere kano kajya kukwishimira kuko yarakoze ikintu cyo gusubventiona ibintu byinshi bija mu burimyi. Uko yabigize rero mu gusubventiona ibintu bija mu burimyi, murabizi ibintu by'ifumbire leta itanga yarenge igice kwijana, no kuvuga umufuko w'ifumbire nkayimbura ugugu 75,000 hafi, usanga leta itanga hafi 43,000. Murumva ko cyakiri ikintu gikomeye cyane. Hamwe rero yo cifata ko ibintu bindi bikenewe byangombwa dufate nk'ibitoro igasubventiona igihema amatagisi bica byoroha. Ikindi tubona nuko leta yo kora cyane yaragize nivyo isubventiona ibintu byose biri mu burimyi, ni ikintu ciza. Mugabo twebwe dushaka yuko iki yakoze mu burimyi mu kwisubventiona boca bagera kure cyane bagaca basubventiona bagateza n'imbere ibi biterwa njabuka amazi bituzanira amafaranga y'agaciro. Kujya bahaye agaciro ibindi bintu byo mu burimyi bisanzwe, ni bace bashira ku ingufu cyane ibintu bituzanira amadovize. Murabona nk'ikawa isa n'iyibagiwe, ubutare murabona ibibazo birimo, n'ibindi byose bisa n'ibituzanira amafaranga y'agaciro. Leta ikoto no kuvuga ipama n'ibindi byose dushobora gukora amadovize. Leta idufashe ivyo bintu mu vy'ukuri ibiha ikibanza gikomeye gose, kuko itabihaye ikibanza bizogora cyane yuko tugera kure. Kubera ko imvuzi ivyo, reka mfatire kuco bita la loi de Pareto. Abayizi loi de Pareto ni loi yerekana yuko ushobora kuinvestisa 20%, gushira mu mutaye kuri 20% ugaca wimbura hafi kuri 80%. Mugabo ndavyemverse dufate yuko urumva tugomba kwekilibra la balance commerciale, no kuvuga ivyo dushikura mu mahanga n'ivyo dushora mu mahanga. Uno munsi dushora mu mahanga 20%, tugakura mu mahanga hafi 80% ivyo dukenera. Twebwe tukadusaba yuko ahubwo twoshira amafaranga menshi cyane mu bintu dushora mu mahanga kugira ngo biduze tuze mu mwaka umwe tuzobe twaronse ibintu byinshi, dushorera mu mahanga, kandi birashoboka. Ni question de politique, bavyumvise, ni question de politique. Mugabe igihe ivyo bintu tubihaye ikibanza biragora cyane ko dushobora kugera kure. Aho rero bizoca biza gufasha gukuraho ya fe inflationniste, bizoca biza gukuraho ico kintu. Ikindi tubona leta ikwiye gukora nuko leta yoshira ahabona un groupe d'experts, umugwi w'abahinga badufasha muri reflexion nabo bazobakura hanze kugira ngo batwereke ingene hashobora kuba reforme macroéconomique idutuma dushobora gufeza décorer notre économie. Urabona ngo turafise vision 2040-2060,
iyi vision 2040 tukaramuka tudashizeho uburyo n'ubuhinga butuma ni ukuvuga abahinga b'amakungu n'abarundi dufatire nk'abo bo muri diaspora b'abarundi harimo abantu bafise ubumenyi butandukanye kugira ngo dushobore gukoresha ubuhinga. Leta ikwiye gushiraho un groupe d'experts yofasha yotuma ibi bintu turiko turavuga bija mu ngiro. Ibihugu vyose byateye imbere ivyo niko bikora mugabo twebwe rero nukuri jewe mbona umengo ivyo nta kibazo